murakoze jewe nitwa Hatungimana Roza gusa abana barutse abana batanu nari mbese umugabo umwe muga yaritavye Imana je nk'abasanzwe nsengera ku nama y'ukwezi yo mu Gitongo jewe imirimo ndangura mu mirimo ndangura ya misi yose ndi murimo mwopfakazi bwanje rero biragenda neza mu bana iki gikorane rero namaze kucumva sinari bwakize mu na rimwe ariko maze kucumva naciye nitaba kakama hanyuma rero ndakitavye inyigisho baraye baduhaye zaraye zimfashije mu bupfakazi bwacu zarandemesheje aho nari nashobora kwihebura ariko naraye nkuye y'ibikomeye bishobora kumfasha n'umuryango wanje kandi bizoshobora kumfasha no muri bene data nyene turi ku rugamba rumwe rero baratwigishije ibyo kwitwara neza baratwigisha yuko umupfakazi mu bimugoye byose adakwiye kwihebura akwiye gusenga Imana ariko rero dukwiye kuza turasenga iyo Mana yacu kuko Yesu niwe mugabo akomeye w'abapfakazi Yesu niwe yitwararika umupfakazi uwo ari we wese kandi baratwigishije byinshi byagiye bifasha no muri bene data b'abapfakazi nzogenda ndababwira ibyo nakuye no ku gikorane cyo mu Kibimba ndabibigishe kugira nabo baze bagira intege nk'izo mfise. Murakoze mwatubwiye ko muri abapfakazi mbega biraborohera ubuzima bwa misi yose ko hari abakenyezi babaye abapfakazi umenga baca bagira amagorwa menshi ntibasubire no gukora ikintu abantu bakabagaya cyane mwege muvyifatamo gute nk'abakirisi? Yego murakoze rero iyo tugize ibibazo kuko umupfakazi bigenda acibwa ko ibibazo byinshi ibije byose usanga bishikira kuri we mugo umaze kumenya Imana urizera Yesu wo mwijuru usenga ugatabaza ubundi mwene data mu bintu bikugoye uti je ngowe nibi akakuremesha ugaca usenga umwami wawe hanyuma akabandanya agira neza. Nizahe ingorane muhura nazo nk'abapfakazi? Ingorane duhura nazo turashobora gukengerwa canke n'abaramu bacu bakadukengera mu ngo zacu mugabo tukomeza gusenga mwizo ngorane turimo gushika bikaturengana. Kabazo gatoya mbega uragira siporo ikarashishi? Oya siporo yatwebwe abarimyi tugiye gukora umenga tuba turi nko muri siporo ashobora gufata ukaza gukora uburi nko muri siporo ukayora nk'umwavu ukagendera wirukana aho hose uri muri siporo ukora ibikorwa by'imirimo kugira mubeho n'umuryango wawe kandi ukuri turashima. Mbega mukunda gufungura iki? Twebwe ikintu dukunda gufungura turafungura ibijumbu turafungura umutsima eka n'ibindi byinshi nyene ya gitoki biharage n'imboga eka bigenda neza mu muryango. Ndabona uri umukenyezi ukunda gutwenga mbega ukiri muto wakunda gukora iki? Jewe nyiri muto ubisanzwe ko nakirijwe jewe aho mpakariye jewe nkiri muto nari umukiro muri Gatolika ndabikuriramo maze kubaka nubatse nyene ndi umukiro cabi nararibonye hanyuma aho mpakariye rero nshafata intumbero yo kuza gukizwa. Mwatubwira izina ryanyu musubira? Jewe nitwa Hatungimana Roza.